Sawa. Usigaye wanga abo vajyari. Misi mikeya gusa niyiheze. Niho mwimukiye na madamu. Oya ndaba ndi jenyine. Ni inkuru ndende. Inkuru ndende akuratse ko jena n'umugenzi wanyu bashobora kumbwira mu ncamake basi. Sawa tuvyihoze gusa mba ngaha ndamaze igihe gitoya. Hama ndaryohewe kubona usigaye bangaha kubera yuko umubanyi wanje naje mba ngaha ruguru kujya gatatu. Uba nyuma kujya gatatu? Ego. Karibu kandi. Hama wamenye gute ko mba ngaha? So narinje kuraba abantu bahora baba ngaha rero peut-être ngira barimutse bica bihurirana nuko sanze ari we uhari, niyo mpamvu wabonye natangaye nkanakubaza gusigaye biba ngaha. Sio nivyo. Karibu. Okay, merci. Soirée tout de suite. Ça. Il est vite. Ariko kugira mvire mu buzima bw'umwana wanje bisaba iki? Nta byinshi mfise byo kuvuga. Nanje kubwira ndakwihanikiriza. Ndagusaba kumvira mu buzima bw'umwana wanje. Mama. Jesi mbona ko arico novuga kuri umukobwa wawe niwe yizanye ngaha. Gusa cyabimuteye n'urukundo kandi nanjye ndamukunda. Kuri ivyo mama Jesi mbona ko nohava ndamwirukana umugore wanje. Kindi naco nimba bishoboka nimba bishoboye ari hano injira umutware. Okay, ari hano. Uri kuragerageza kuza umuzanira utuntu wumuhendesha ngo waguze ubuki n'ubuki ngo wapanze ubuzu kugira ukuri umwana wanje. Ubiriza. No. Ndasubiyemo mvira mu buzima bw'umwana wanje ukiri myiza ukiri muzima. Brother, ni sawa? Uburundi niko ndabutembera ukamengo babwimuye. Yani bahora bavuga ngo ni buto. Bwananiye no kumara. Urazi n'ikintu ndagenda kubwira. Bugiye ibintu by'amashira hamwe nasanze ari ibintu bigoye. Mvuye gutondera ingurana aho muri iryo shirame ryo ngaho hepfo. Natonze nimba baraba rero inzobe sinzi. Je natonze nkishikirwa gusa wumva ngo webanze uje inyuma ngo twakire Nyandwi. Umva baraba ku alphabet. Nabati batangwe ku alphabet nimba ari Nyandwi je ndi umwana w'umunani wacashikirwa. Shikiriwe gusa. Nza mbona barahinduye ngo we subira inyuma gatoya twakire Mwarabo. Ati harimo igikenye.
harimo igikenye ushaka renze kukuburanira ninjye nashaka tujyane wewe kugira umbere nimba ari umuvarizere uvuga umuvarizere mbaye umenye estetike yo mu kanwa ningora umuvarizere umbere umuvarizere nimba ari varize sinzi kugira bashobore kumara amahera mama by'ukuri ntacyo mfise cyo kumuhendesha nta mafaranga mfise nk'ayawe nta n'icyo mfise cyo kumuhendesha by'ukuri ariko ndafise urukundo kuri we kandi nawe arankunda Arno nta rukundo ufise rusumba uw'Imana mukunda canke je mama wiwe okay wowe nturi na level yiwe ndabizi ko ntari level yiwe okay kuba rero biruko muri contrat twahanye je na wewe ntaho twigeze twandikirana yuko uzombera mu buzima bw'umwana wanje umutesha umutwe umubuza ubuzima umutesha amufitiye akamaro Arno ndasubiyemo vira mu buzima bw'umwana wanje nibaza ko ndakubwira ibintu byumvikana ikingyoheye kwanza ca mbere nuko nje kukwavertisa tukaba tubihurijeko sha urihombeye kabisa urihombeye kweri nta mwanya mfise akanya mfise kabisa ari nawe nari nizeye nakanya mfise ahubwo gusa boneyeho no kukubaza ntasigare wowe uherutse kumbonera ko sigare sigare ujye nyine nzi kiyo muntu nari njya nta nkibona kabisa anje abantu ngira abo baranapfuye waragiye nkumvuze ngo sigare ndamaze kumubona nuba ndakubeshe haciye iminsi itari mike aha kubona sigare je nibonera amasigareti yo mu nuzeya yo mu mabotike ariko sigare ujyanze ujya umuntu neva ntaho nyibona nimba yaromokeye hehe ibyo ahubwo wewe mfasha gusa nyene ndonka amahera yo munyishira hamwe ibindi bigende neza mu friend sha muri byashira hamwe rero burya kugira ngo baheretse ingurano mu bifana n'amafaranga bafise umutaba yarakotije nukwera nari mazi y'amazi abiri gusa ariko ntacyo reka je pambane muri iryo shira hamwe ndakubwiye jewe ajya ibana bazoyima to niwe wabimenye yawe reka kunyibutsa ibintu by'amenyo bana yamenye kugira bege ni ibintu by'ibisanga byo byambaye ubona kujya kuno umuntu asamariye telefone narasamariye telefone ndiko ndagenda mu ijoro cyangwa ahantu mu muferege hari amabuye kigoye gusa ngo pa amenyo abiri ngo fyiru nakishije Montage nakishije inude ururimi gusa mu kanwa numva espace insuffisé hamaze kwaguka ndavuga ati karabaye nahura nanka kujya gusenga nkifise bya byinyo birebire ubu naho yakuyeyo we zombi ariko tu Imana burya nasanze yari ishatse kungira romantique umwana ari esthétique agasore kari akompanye mbiriza marete cha wera shaka kuntu ugenda upambane ama jena nje ndikunda ari bimpangayikishije muri aka kanya kandi nibaze kuba byumvise ntavyo naniteguriye paske nanje kwanza kugenda gutegure ukazokumva vyabaye cyangwa ukazosanga vyabaye ntibize bigutangaza rero ndagiye ari ryo shamwe gaejo nzoza gutora umwana wiwanje nibaze kuba byumvise je nibaza ko bitaburitse okay nakubwiye ndahejeje Jini kwenda kubwira no kuri marizo ivyo birofa vya nivyo ntahora nkunda je mbewe nukuri ibi birofa guterega umuntu yeka arakubwira ikintu ari serious uvuga ngo ni birofa urinze ubona umuhungu nka jewe amenye atanguye guhera ntubona ko ngeze kure ngeze mu rugero rwo kubona n'abantu nk'abo erege imbere ikintu kimwe bene jewe muri jewe naramaze kwiyubakamwo urusenge runiniya ariko urwo rusenge rukeneye urujera wazungurutse rero ubona yuko ari je no rujera kameme wewe urujera kandi wewe ushobora kunyegeranya erega nkunze akantu gato
akaba ariko nshira mu rukundo twofashanya. areka kusesema basi none ntuvuga ibindi ukarekana n'ivyo bintu vyawe Ariko kuntu usa neza ufise tayiri ya kompanye ubundi ubona udakwiye kuba hafi yanjye rega imyaka irakujyanye nshuti. Ukwiye kuronka umuntu aguha care, service y'urukundo urumva. Erega tahura kwanza ikintu cya mbere jinda agasore kari romantique ndaba neza agasore k'umusoso vraiment nzogukunda kugeza aho wenyine uvuga ati vraiment urukundo uri kurankunda rungeza ahantu none urukundo amere kugera Marizo zimye ivyo birofa basi impamvu nuko ntagenzanye inkwano ku mufuko iyo nza ndazizanye uba wemeye si birofa erega wevuga ati ego cyengenda ubunyene je nsinyare muhira ndababwira ati gurisha ku gatongo ndabereka icyo dukora je nukuri kwimana kukuntusa Marizo umviza basi ndakubwira nimba atakindi kintu usuvuga basi urashobora kugenda shatse kuvuga yuko rero ndiko ndadebagura nivyo mbona kandi inye n'ibintu bizima erega nta muhunga ba muto bitahura reka kwanza kwikomplika urabyumva kwanza wibanza utahura kwanza ikintu urumva urazi ko muri kano karere kacu ko ngaha ari we muntu wa mbere ufise ibisusu binini mu bandi bakobwa bose waratoranijwe nanjye nka Marizo nk'agasore kari akompanye muye kuduza rezo nyine zigashika hejuru ndabifashije umuntu nawe turi kuri 4G tujye kuri 5G wabyirengagize erega nta kintu byomburana kuko jewe ubiravye neza urabona ujya musumba style ujya n'intuje binama avukana kuri muyomba wa venera nawe aca mu mwishwa urabyumva kuri jewe isigura jewe harakabanga nibikiye n'urujya muryango Wesha Marizo basi wewe umuntu yo gushavurira ni gutumwanya wo twenza basi mvuge ngo numvuye gutanyira basi sawa wakoze kuntwenza wakoze kunyohereza umunsi ubisigura ko wemeye dukundana kunyananda tukwe ati nibikunda rero anire yego anire abakobwa nuko mutangura uvuze anire ejo uzokwemera ejo kibani were aniwere niho ba wemeye vuga niwere basi ikibaji we kandi rero watangwe kumenyera ngene gisa kofe kali love kari fyo tabwo ndaguhena kandi kaberove yani aho bandanye nubwo kubyo kubisa nk'ijyo ngaho nijyo ni detective ndabona turi mu rukundo twagohegwa rero na love gohegwa na love aya turi muri kuki hotahe ananje nkubita hamabe sa ngiye gukoranyagaza mu mutwe mu bisanzwe nta muntu n'umwe ataryoherwa ko aramuhagaza mu mutwe hama ndakwaza kubera iki twaje gupanga ntatsimbye nkaha ukagura n'ibintu bitsimbye cyane byo mu nzu amafaranga nubona ko ashobora guhera tukaza kubaho nabi kandi ku bintu twari bishobora gukora so ntugire ubwoba de amafaranga nafashe ndagaburamo kubiri fata amafaranga amwe ndayagura ibintu byo mu nzu ibikenewe byose cyafata ayandi n'andi ashyira muri business kandi ndiko ndunguka nta kibazo ntugire ubwoba byiza cyane kandi byongera rwose kuko navuga ko buri muntu wese ataba yishimiye ubuzima bw'umuntu hari igihe Imana yabikora uno munsi avuga amajambo menshi ejo akazoba ariko aratugira abagenzi erega abantu bubu bakunda umuntu akize afite amafaranga bisanzwe be abantu bo ku isi niko bameze kenshi baba bifuza kubona umuntu yagiye down ataca afise yananiwe ariko Imana iri kumwe natwe ibintu byose bizogenda neza amambwira wagiye kwa muganga ari nagiye gusa bisanze neza ndaryohewe be nanjye nishimye cyane nanga kwiyumvira ukuntu nza kubyakira neza ndaryohewe kubera nako ndiyumvira mama
ndibaza ubu za nduru ziwe zigiye guhagarara ko tugiye kumuronkera umwuzukuru. ndibaza mama ntiyabyumva atishimye. Erega abamama benshi baba bifuza kuronka abuzukuru. Yaba bifuza kuronka abuzukuru by'ukuri cyane nyine. karyohewe. Mukoni sawa? Naam. Sawa natwe. Mbe muba ngaha hafa? Mbere. Oh. Isiza nanjye nari mvuye kuraba umukolege ngaho hiyo gatoya. Cyamvuga ati reka menda gorora amaguru. Ariko gisagara kimeze neza n'abana maze gisigaye giteye igomwe. Anyway tukira on. I see you look so gorgeous. Thank you. So, do you have any boyfriend? No. That sounds better. Jenda afise umuhungu ari hanze. Sizi ko mwonkundira amuba connecta ko kugira muze mumbere mukazana. Papa byari byiza ariko urabona isi tugeze muno munsi sico kinyemisi ya kera niho washobora gucagurira umwana wawe, umuvyeyi yashobora gucagurira umwana wiwe akaja kumurehereza, umwana akabona bamuzaniye umuntu gusa tu batazinanye bakabona n'uwo munsi. Ariko no munsi ibintu byarahindutse suko bikiri. Ushobora kuvuga ati ngo urashobora kundehereza umuhungu wawe ntituzinanye ntiturabonana ntituravugana, kandi baravuga ngo ijisho ry'undi ntiri gushimira umugeni naho uri papa wiwe. Urashobora amaso yiwawe ukavuga ati yashimye uyu ariko wewe ugasanga ntamushimye. Rero ibyo onye ubu ntibigikora. Ya icuvuze nico gusa niyo mpamvu nakubwiye nti wowe unkundiye iki ndashobora kumukubrancha ko nta kibazo hama mukiganirira ibisige vyose n'umunanga bitayari. Ofete sinshaka ku muhungu wanje ashika ngaha ashika umengo ni nyakamwe, ashika umengo ntafise uwundi muntu bashobora boba bavyumva kumwe basiyoza barahana ivyiyumviro. Sinshaka kwenda kubabara mu bwongo ngo arikaja kurondera vyarondera. Sino I see you look so good just as I told you first, you know? Yeah, we nkundira ame bisigaye je nkase umwana turazinanye ndazi nke tuzobikemura. Ikintu kimwe gusa mbona cyo kunda nkuko wari ubivuze uwo tubasha basi tukaba abagenzi gusa bisanzwe, ariko byo kuvuga ngo tuje mu biri birebire by'inkundo sinoshaka ndabikwemerera aka kanya. Mama murashobora kumpa akanimero kanyu ka telefone kuburyo kontaktiya Kamilia, uyu muhungu atacafise, umuhungu w'umukene, imayibobo yo mwibarabara. Ariko araguhendesha iki? Aya mahera namuhaye akagenda akagura ubuntu bw'ubutebe umuntu ataco bumaze. Niko karaguhendesha ukumva yuko ushobora guta umutwe ukanga kuja kwa no mu diaspora. Kamilia, uyu muhungu nta kintu na kimwe afise yo guhendesha. S'il vous plaît, ma fille. Genda ubone n'ujya mu diaspora ndagusavye. Ngo mu diaspora. Mama, aho vyapfiriye ni mu ba diaspora nyene. Uravyibuka kuva mu ntango. None uragarutse kumpayira iby'aba diaspora. Ico naharanira gwari urukundo. Nararurose kuri Arno wanje. Kandi nta kintu na kimwe nshobora gukora. Cotuma ndamuta wenyene. Kamilia, nibaze ko ayo majambo turi kuyabwira jewe. Jewe ubona yuko ushobora gufata Arno ujyanze nzi naho namukuye ry'amayibobo ndamufata nk'umukwe wanje jewe ntigishoboka. Hari abantu bafise amafaranga bakwiye kwitwa bakabi wanje atari uyu mayibobo.
Kamilia mugayize afise byose abikuye kuri jewe nta kintu afise yarondeye mu maboko yiwe nta kintu afise yarondeje inguvu ziwe Kamilia kuko udashobora guca ubwenge nta kintu na kimwe ngutse ngaha muri rugo ivyo uri kuravuga byose ni ibintu uri kurikurira mu mutwe nta kintu na kimwe ngutse ngaha muri rugo ikirenze byose n'amahoro ndayuzuranye none urumva ari ikintu bambuze muri rugo mu gihe mfise amahoro ntusuye ko nukira umugabo Kamilia ariko ajya amahatsi ariko arakorera nta mita afise ashobora kuba yarayabitse cyangwa nta kazi afise wovuga ati ejo hirya ejo niyamara kuyamara aya mahera tuzobaho ndabaho nyine kurusiga yo saa Kamilia mbeho urajya wewe wonze umenga sinzi ntujya nta muntu tuvuta mu roho tukwisiga Kamilia mama ndafungura tabukuntu usa uronze urera ubwo n'ubuzima nyabakuri kuraza kuba nk'uframa ukambwira ngo nonge inkundo aho ukura nk'ikwarno umuntu inzara igira mu kukwica tabukuntu usa Kamira aho wiravye neza n'afise amahoro Kamira utambwira yuko ushobora kubifisa inda nibaza ko mu byo mbwira byose utombwira yuko ufise inda yawe honeze neza ico ni kimenyetso cy'umuntu afise inda ndakwinginda utambwira yuko wowe ufise inda Kamira kandi nibaza ko utabifise mama urumva ari iki cyo ushobora kumbuza gutwarira inda ndi mu rugo ntabwo nkiri muhira ntabwo ari n'inda y'igitwarire no bantwaye ninde ifise umugabo ifise uzoyikurikirana humura none ugiye kuronka kuzukura Kamilia ubwo wewe agaciro ndagwa nk'umuntu wanje urakazi Kamilia ugira ujanye n'ima yiwabwa Kamilia soni urgence Kamilia ndashaka umwuzukuru ariko sikuri Arno nta mwuzukuru avuye kuri Arno nagusavye Kamilia kandi ntaho nagutumye mama genda wicara utuze utekereze wiha amahoro nta wundi azokubera umukwe atari Arno Kamilia aho ushobora kumva yuko wovyana ke ico kirobezo Kamilia oya Kamilia sohokera mu nzu ugende sohokera mu nzu ugende ntushobora no kwiyumvira kuri mu rugo rwanyu ukavuga amajambo make aharuye Kamilia warengereye uyo ni jewe ugiye ngo sohoke mu nzu yiwawe nakubwiye sohokera mu nzu ugende uno musi harageze ashobora kumbwira ngo sohokera mu nzu Kamilia ndi mu Rwanda jewe mama wawe mama ndakubaha kandi ndagukunda mugabo ugeze no kuri dogere ko umuntu ukiri umugabo udashaka kumwubaha warengereye ntabako mfise jewe nta mukwe ndaronka umukwe ni mu diaspora udashobora kwemera kuja kwambwa mu diaspora jewe nta mukwe mfise sohokera mu nzu ugende uriko uranyirukana mu nzu wawe Kamilia my god uyu ni Kamilia cyane